Ikaze bakunzi b'Imbonesha ya Aruku Media, ikaze bakunzi b'ibiganiro bitandukanye mushikirizwa na Aruku Media, cyane cyane abakunzi b'ibiganiro vya sport bitandukanye, Rock Sports, Midweek, Mumenyi ndetse n'ibindi bitandukanye. Uno munsi turi ku munsi wa kane, muramaze kumenyera ko ku munsi wa kane tuba turi mu kiganiro ca Midweek, aho tubaganira ku masije atandukanye, sije imwe ku munsi umwe. Uno munsi tuje kubaganirira kuri sije imwe ya sport, ariko mu novuga ngo ma sport yose ni tuje kuganira kuri projet PEPS canke umugambi PEPS, ni mu rurimi rw'igifaransa ni projet pour l'émergence et la promotion des sportifs. Ni umugambi uriko urashirwa mu ngiro, umaze igihe uriko urashirwa mu ngiro n'ishirahamwe mpuzankino ku rwego rw'igihugu canke Comité National Olympique hano mu Burundi, bafashijwe n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi canke Ambassade de France au Burundi. Ni umugambi ufise ikiringo c'imyaka 2, ariko hamaze guhera imisi itari mike. Umwaka uramaze kurangira, ona ko hasigaye amezi make mu ntango z'umwaka 2026 umugambi PEPS uzoba uheze. Muri kino kiganiro rero tuje kuraba mbega PEPS ni iki, mbega bimeze gute, mu kingo giheze bimeze gute. Ni kiganiro tuza kuba dufise abatumire bagera kuri batatu. Umutumire wa mbere ni Bigirimana Salvatore, asanzwe ari umunyamabanga mukuru mu ishirahamwe mpuzankino hano mu Burundi Seno. Tuzoba turi kumwe kandi ku ruhande, aho ni ku ruhande rwa Seno canke Comité National Olympique, ku ruhande rwa Ambassade de France tuzoba turi kumwe na Pierre Leconte, ni icegera c'umuhanuzi muri Ambassade de France canke mu buserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi, ajejwe imibano n'ibibazo novuga ngo by'akaranga. Ni conseiller adjoint à l'Ambassade de France chargé de la coopération et d'action culturelle. Ni abo batumira babiri ku ruhande rwa Seno, ku ruhande rwa Ambassade de France, ariko kandi tuza dufise n'umwe asanzwe arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa handball mu Burundi, aho aza kuvuga mbega uwo mugambi waje gufasha iki muri Federation ya handball hano mu Burundi. Bigirimana Salvatore aza kuba atuganirira ku bijanye mbega PEPS ni iki, umugambi PEPS ni iki, umugambi PEPS uriko ukora gute. Araza kuba kandi atuganirira mbega Seno, Comité National Olympique, ikorana gute n'amafederation mu gushira mu ngiro uno mugambi. Araza kandi kuba atwishyura ku kibazo kijanye n'ingene Seno ikorana na Ambassade de France mu gushira mu ngiro uno mugambi. Araza kuba kandi yishyura ku kibazo kijanye n'amafederation amwe yatangwanye n'uno mugambi, ariko uno munsi atariko arabandanya. Aratwishyura kandi mbega nutwaye tunenge turiko turibonekeza muri uno mugambi PEPS kuva ugutangura gushika aho geze uno munsi. Ushobora tubwira PEPS ni iki, mukora gute? PEPS mu gifaransa ni projet d'émergence et de promotion des sportifs. No kuvuga ni projet, no mugambi wo kurondera abana bafise impano muri sport, hanyuma bakabashigikira ingene bitegura n'ingene bagenda mu mahiganwa, bakabashigikira no kurondera ibikoresho bakoresha. Uwo mugambi rero ni ukumeze. Muri kumikorana n'amafederation angahe mu nkino izana? Ku bisanzwe n'amafederation yose, kuko tumaze kubona uwo mugambi ibibazo tuba turiko turabona ni mu mafederation yose. Hanyuma rero tuca tubandikira tukababwira umugambi wari wo. Hanyuma hariho rero ibyo usanga bigoye cyane, hagacaba nka federation ya football nk'akarorero, ari abantu bisununuye buke buke mu buryo no mu byo tuba turiko turondera mu yandi mafederation. Nk'abo ugasanga uwo mugambi ntibawurimwo, kandi mugabo nabo baba babizi. Gira kabiri ni nko muri ajya ma federation akomakomeye ya basket akinwamwo abakinyi benshi, basket, volley, rugby. Nko muri basket uca usanga turaba ijya basket ya batatu, volley ijya yo ku mucanga, rugby bajya aho gukoresha bajya 15 bakagira rugby y'indwi. Hanyuma rero n'aya ma sport collectif yose, ariko hariho bivanye n'ibisabwa n'ingene abantu baba bariko barakora. Hariho amafederation atashoboye kubandanya urwo rugendo, hanyuma ababishoboye turashobora kubandanya nabo.
ego aho nyene mwotubwira ama federation atashoboye kubandanya ubwira amafederasiyo atashoboye kubandanya harimo basket ijya ya batatu batatu, beach volleyball na natation. Abo ntibashoboye kubandanya ku mvo zibavuyeko. bo izo mvo nizi wawe ni usanga ari aho ubona umengo nko muri basket warabona ko umenga siho boshira ingufu, mugabo uri kurara muri izi nkino mpuzamakungu usanga aho baba bafise amahirwe menshi ari aho, ugasanga rero nabo uri kurabisigurira ugasanga bagize nk'iyo basket 3x3 ugasanga niho vyotera imbere, mugabo twarabonye yuko umengo siho boshira ingufu. Hama muri beach volleyball nta bakinyi basanzwe bakina beach volley bari bahari, wasanga ari abo bagenda gukura muri irya volley isanzwe. Hama ugaca usanga rero no mu kwitegura umugambi wawo utanguye ugasanga harimo gusiba kwinshi, urumva ntacyo biba bikimaze iyo ukoze umugambi ntuwukore neza ugasanga ntacyo bikimaze. Ambassade de France mukorana gute itera? Ingene dukorana na Ambassade de France ni Comité National Olympique iriyumvira kandi ikiyumvira mugabo ifatiye ku bibazo tubona biri mu mafederation. Ni isagaseshwa rumuri mu mafederation biragaragara yuko hakenewe umugambi ukurondera abana bafise impano, hanyuma bagaca babashigikira bakabashira mu ma club bakabashigikira. Mu kubashigikira rero nk'akarorero barabaha amafaranga ku kwezi abafasha kwiyunguruza, abafasha kugura utwo bajya kugira bongereze uko bahora bafungura, hanyuma bakongera bakabamenyereza neza, bakongera bakabavuza, ufise ikibazo akavugwa uko n'abana n'abakinyi, kugira twumve twese ko umukinyi kugira ngo ashike ku rwego rwo hejuru ari nk'igiterwa wateye uravomerera urashiramo ifumbire ugatera urwego ibikeneye urwego kugira ngo bishobore kuduga gushika ku rwego rwo hejuru. Nivyo rero umugambi nuko twawiyumviriye, mugo ugasanga ntibiri mu vyo Comité National Olympique ishobora guhamvya, ari naco gituma ica yikora ku bandi dushobora gukorana. Ni muri ico gihe rero twaciye twegera ubuserukizi bw'Ubufaransa, Ambassade de France, tukaba twumvikana uwo mugambi, hanyuma baca badufasha kurondera uburyo bwo kurangura. Ico no babwira nuko uwo mugambi uje wuhirira uwundi wari imbere ujanye no gutwara neza mu mafederation. Uwo mugambi tubonye umaze kugenda neza niho twaca turondera rero uwo mugambi wundi nawe ujanye n'abakinyi nyezina, na cane cane ko aho bariko aho bitegurira mu mafederation umugambi wo gutwara neza bo wagenze neza. Muravye ikiringo giheze umugambi Pepsi itanguye, mabona akarusho mu mafederation ukuraza? Uturusho turagaragara mugabo bivanye n'umwete bakoranye. Ubwa mbere murabona twavuze tuti hariho aho abana kubatora, kubamenyereza, kubatwara mu nkino mpuzamahanga. Hari aho tumaze kubona bamaze kuronka imidari. Aha ni muri nka lutte ubu mwarabibonye ku rwego rwa Afrika, ni nka judo mwarabibonye ku rwego rwa Afrika. Ni ukuvuga ko hariho ahantu biriko biraboneka neza bigaragara. Ico ni cambe. Ikigira kabiri aho turabiye ku bakinyi, reka rero turabire naho kuri hajya bimenyerereza. Mwarabonye ijya nzu bimenyererezamo nka muri karate, n'abandi bose bashobora kwimenyererezamo, cyane cyane aba bagira izi sport do combat. Nukuvuga ko nta yindi nzu nimwe mu Burundi iriho nk'ijya nini nk'ijya. Iyo ni intambwe ikomeye. Handball ubu ikibuga cabo bakizitiye bubatse tribune
niho no mu mpera z'uku kwezi bazoca bakinira aho tuzohamagara ibihugu bikaza gukinira ngaha. Ubu ico ni ikintu kigaragara. Igitega bajya bagendana ubumuga ubu aho bakorera harasakaye, ariko ubundi imvura yaragwa bakiruka, izuba ryaka bakiruka, kuko nk'abajya bakina bicaye hamwe baratota, ahandi izuba rikabaturira. Murumva ko nk'ivyo vyagenze neza. Hariya kuri Sainte Thérèse ni ijya bita NF kera, biragaragara ko hari abana barenga 2,000 kuri NF, ishuri rimwe abana 700 gusa yonyene, nako n'abari ruhande ugasanga ni ibihumbi byinshi n'ibihumbagiza batagira ibibuga. Ikibuga kiriko kirubakwa ni ikibuga kimeze neza, ku buryo rero no kubwira nti intuze ya intambwe iragaragara. Hanyuma handi tuvuze abakoci, kuko muri iyo programme hariyo kuzana abakoci ngaha bamwe bafise bari ku rwego rwo hejuru, nabo barize. Ni ukuvuga yuko ni umugambi umeze neza. Tuboneyeho n'umwanya wo gushimira Ambassade de France ku migambi yose turiko turakorana, kandi tukabona ko izana akarusho muri sport. Ego uburusho buriho, ariko nta tunenge natwe turibonekeza muri uwo mugambi. Ibyo biteza kwibonekeza, utunenge turahari. Urumva nk'abo batashoboye kubandanya, utwo n'utunenge vyarabonetse ko mu gihe bariko barondera abana bakina, usanga hariho kutumva neza, ubudasa buri hagati yo gutora mu bari bahasanzwe no kurondera n'abatazi urwo rukino, mugabo bivanye n'ingene ubabona. Nko muri basket na volley urashobora kuraba umwana uti ujya mwana umumenyereje uravye n'ingene arehe, uti ujya mwana yokina uru rukino. Ugiye nko muri judo, lutte nibaza ko mutarabona umuntu agira lutte w'imetero 2, mugabo ku bugufi bwiwe nawe ugasanga ubwo bugufi aciye abugirana impano muri iyo sport. Donc ari naho rero bivanye n'ingene uri kuraraba abana bo mu gihugu, ushobora kuvuga ati uyu arashobora kuja muri ibi, uyu akaja muri biriya. Pierre Leconte ku ruhande rwa Ambassade de France araza kutwishyura ku bibazo bitandukanye, araza kutwishyura mbega ni kubera iki Ambassade de France yemeye gushigikira uno mugambi Pepsi hano mu Burundi? Alors, il faut savoir déjà au niveau de la coopération française que le sport est une des priorités. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la diplomatie sportive, qui a été évoquée pour la première fois par le président de la République française, Emmanuel Macron, en 2017, à l'occasion du discours de Ouagadougou, qui a été le point de départ d'un agenda transformationnel en termes de coopération pour la France, et notamment avec la priorisation de la jeunesse, des jeunesses en Afrique et du sport. L'ambassade de France ici au Burundi s'inscrit dans cette diplomatie sportive et a priorisé le sport comme un axe de coopération. Ça correspond aussi à une priorité pour les autorités burundaises qui ont fait du sport et de la jeunesse un sujet important et de priorité dans les actions qui sont menées par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports ou par le Comité national olympique et les différentes fédérations. Je dois vous dire aussi que la coopération française, à travers l'ambassade de France, mène depuis plusieurs années des projets en matière de sport. Le PEPS n'est pas le premier. Nous avons déjà travaillé sur les questions de gouvernance en matière sportive, en renforçant le Comité national olympique, le Comité paralympique et les fédérations. Nous avons aussi travaillé sur des infrastructures et de l'équipement. Je pense notamment au dojo de karaté à Buterere. Et puis, à travers le PEPS, aujourd'hui, l'idée est d'aller encore plus loin en accompagnant les meilleurs talents sportifs burundais
dans une logique d'excellence et de performance au plus haut niveau, notamment au niveau international. Ce qu'on a dans le viseur avec le Comité national olympique, c'est les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar à l'été 2026 et la prochaine Olympiade à Los Angeles en 2028. Comment préparer et comment aider les fédérations sportives et le Comité national olympique et le Comité paralympique burundais à préparer les meilleurs talents en perspective de ces échéances sportives importantes qui permettraient de faire rayonner le sport burundais et le Burundi à travers ces événements planétaires. Mbega ambassade de France yoba inezerejwe n'ibimaze gukorwa muri uwo mugambi kuva utanguye gushika uno munsi. Ikindi kibazo aza kutwishyura ko uno munsi hariho amafederation yamaze kuba yikuramo. Mbega ambassade de France ibivuga kwiki? On peut dire que là, effectivement, on est déjà à un peu plus de la moitié du projet. Il y a beaucoup d'acquis. Comme je vous disais, le projet PEPS avait pour objectif d'identifier des jeunes talents et d'accompagner les fédérations à accompagner ces talents vers la performance à travers de l'encadrement technique, physique, médical, de l'apport d'expertise d'entraîneurs internationaux, etc. On a des acquis. Ces jeunes talents sont identifiés, sont accompagnés aujourd'hui à travers notamment un dispositif de bourse pour qu'ils puissent se consacrer à un entraînement journalier. Des experts internationaux, des entraîneurs sont venus au Burundi accompagner les différentes fédérations pour mettre en place des programmes de formation et accompagner ces talents vers le haut niveau. Je dois dire que certaines fédérations ont déjà amené, avec des résultats, on y reviendra sûrement un peu plus tard, mais avec des résultats, ont amené leurs meilleurs sportifs dans des compétitions nationales, régionales, voire internationales. Je les citerai, mais je pense notamment à la fédération de judo, avec des résultats et des victoires aux championnats d'Afrique. Je pense aussi au karaté, à la lutte. Récemment, une championne burundaise a gagné le Tour cycliste féminin du Burundi. Voilà, ces différentes victoires, ces différents résultats sont aussi le fruit du travail des fédérations, du Comité national olympique, au sein, dans le cadre du projet PEPS. Un autre élément qui est en cours et qui n'est pas un résultat acquis pour le moment, c'est la dotation en matériel d'entraînement technique ou physique des fédérations, dotation en matériel qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, prochains mois. On attend là dans les semaines à venir ce matériel pour les fédérations. Et puis, je dirais aussi un volet important, on est ici sur un stade de handball sur lequel la fédération de hand nous a demandé d'intervenir pour rénover l'infrastructure, l'améliorer, avec l'installation de gradins, des équipements aussi au niveau du sol, des équipements aussi en matière de vestiaires. Voilà. Il y a aussi un volet infrastructure au niveau du projet qui est porté par la Fédération de hand, le Comité national olympique est financé à travers le projet PEPS par l'ambassade de France. Oui, on est satisfait globalement du déroulé du projet. Maintenant, il y a aussi toujours terrain d'amélioration. On se rend compte aujourd'hui qu'en matière d'encadrement technique, sportif, physique, il y a à continuer le travail au niveau des fédérations. On se rend compte aussi que le sujet de la gouvernance des fédérations est un sujet sur lequel il y a matière à travailler encore avec ces différents acteurs. Et le CNO, comme l'ambassade de France, on encourage réellement les fédérations à poursuivre leurs efforts qu'elles ont déjà initiés dans le cadre du projet, mais à les poursuivre encore plus loin au service de la performance de leurs athlètes dans les événements internationaux qui viennent. J'ai parlé de Dakar, Los Angeles. Il y a aussi des compétitions sportives dans chacune des disciplines au niveau africain dans lesquelles les athlètes burundais ont toute leur place et participeront dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc je dirais en termes d'acquis, de bonnes choses,
notamment voilà, sur l'émergence et l'identification de ces talents. Tous les entraîneurs internationaux qui sont venus ont reconnu la qualité et le potentiel des sportifs. Il y a aujourd'hui à continuer à travailler en matière d'encadrement de ces sportifs au niveau des fédérations. Et quand je parle encadrement, c'est tous les volets de la performance sportive, le physique, le technique, parfois même le médical, la nutrition, et puis la stratégie sportive liée à chacune des disciplines. Voilà, il y a tout un tas de volets qui méritent encore d'être travaillés et portés par chacune des fédérations. On voit bien aujourd'hui dans le cadre du PEPS, 16 fédérations sont accompagnées, au même titre que le comité paralympique. Les résultats pour le moment sont inégaux. C'est normal, chacune des fédérations ne part pas du même niveau. Certaines sont plus jeunes, d'autres plus anciennes, d'autres déjà avec des résultats, certaines sans résultats pour le moment. On voit bien que ce travail de structuration, de professionnalisation des fédérations est en cours, prendra du temps. Et je le redis, j'encourage vraiment l'ensemble des fédérations à poursuivre ce travail, pas seulement sur la performance sportive, mais aussi sur la structuration de leur organisation pour accompagner les sportifs vers le plus haut niveau. Dès le début du projet PEPS, il y avait plusieurs fédérations, mais qui ne sont plus parmi les fédérations bénéficiaires. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous expliquer comment le projet s'est construit et comment il a été mis en œuvre. Donc, l'acteur de mise en œuvre du projet, il faut bien comprendre que c'est le Comité national olympique. Hein. C'est nous, ambassade de France, nous sommes uniquement financeurs du projet. Donc, les décisions qui sont prises dans le cadre du projet sont d'abord celles du Comité national olympique. Au départ, 10 fédérations étaient identifiées pour travailler dans le cadre du PEPS. Le Comité national olympique a souhaité que le projet soit ouvert à toutes les fédérations, ce qui paraît tout à fait logique. Donc nous avons ouvert le projet à toutes les fédérations en leur demandant de proposer des activités qui rentraient dans le cadre du projet. Bien entendu, on avait cette obligation de s'insérer dans ce cadre de projet. Toutes n'ont pas répondu, certaines ont répondu et puis ont mis en œuvre que quelques activités puis ont arrêté. Voilà, il faut comprendre que on était dans une logique d'intérêt et de motivation. Certaines fédérations très structurées, des sports les plus importants ici au Burundi, le football, le basketball, d'autres, du fait de leur historique, du fait de leur structuration bien plus avancée que d'autres fédérations, ont trouvé moins de bénéfices au projet. D'autres fédérations qui émergeaient, moins structurées, se sont plus impliquées dans le projet. Voilà comment je peux répondre. Il n'y a eu aucune volonté de la part du CNO ou bien sûr de l'ambassade d'exclure quelques fédérations que ce soit. Au contraire, tout était mobilisé. Et après, c'est plus dans la discussion avec chacune des fédérations. Certaines ont trouvé leur intérêt sur des activités, mais pas d'autres. D'autres ont trouvé un moindre intérêt parce qu'elles avaient leur propre projet de coopération. Et c'est comme ça que s'est construit petit à petit le projet et ont été priorisées les fédérations qui sont celles avec lesquelles le CNO et l'ambassade travaillent aujourd'hui. Ikindi kibazo aza kuba atwishura ni kibazo kijanye n'ingene ambassade de France ikwirikirana gushira mu ngiro bino bikorwa cyane cyane mu bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga atandukanye atangwa mu mafederation ndetse no mu mashuri kuko PEPS irakora mu mafederation irakora kandi no mu mashuri atandukanye. On a des procédures très strictes au niveau de l'ambassade de France pour l'utilisation des fonds. Nous avons aussi mis en place au niveau du Comité national olympique une personne dédiée au suivi et à la mise en œuvre du projet, qui appuie le Comité national olympique à la fois sur la mise en œuvre opérationnelle, mais aussi sur le suivi administratif et financier. On a, dans le cadre de cette mise en œuvre de projet, des discussions avec chacune des fédérations
parfois des retards en termes de justification, mais globalement, les choses se passent bien. C'est aussi une démarche dans ce projet d'apprentissage pour les fédérations des procédures propres à la gestion de projet. Donc il y a forcément des fois des moments où il faut faire des allers-retours, mais globalement les choses se passent bien et on a un suivi correct et rapproché des financements qui sont proposés par l'ambassade de France. Inyuma y'abo reka twumvirize Niko Wamidofi asanzwe arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa handball hano mu Burundi, atubwire mbega Pepsi yazanye akarusho kayo muri handball kare vyari bimeze gute, inyuma y'uko umugambi Pepsi uje hoho bimeze gute? Twebwe muri federation ko baratubwira ati zana imigambi mikuru mufise hama turabe iyo twoshigikira. Twebwe rero twaciye twicara hamwe muri federation burundaise de handball dushira imbere igikorwa cyo kubaka ikibuga, ko nta kibuga twari dufise. Kenshi wasanga turiko turaniganira kuri departement na basket na volley, tworonka ahantu iwacu twigenga, vyo bari vyiza. Umugambi turawutegura, turawutanga, barawushima, barawufinansa. Bakabijya rero twari dufise twebwe, twari dufise na tapis synthétique, twari dusanganye. Turabwira ati twemwe duhe izo nyubako tugashira muri tapis synthétique, tukaba dufise ikibuga coshobora kwakira inkino mpuzamakungu. Bashavuga ati uwo mugambi ni mwiza cane, baca badufinansa, baduhaye miliyoni 229. Hajya mubona bigeze ngira hasigaye tranche ya nyuma boshobora kuduha kugira ngo turabe ko twoheza ivyo twari twumvikanye aho twogeza gukora. Ivyo rero nkabishimira cane cane Comité National Olympique, kuko cane cane kandi Madame Lydia niwe yadufashije kugira ngo uwo mugambi ushobore kwegera imbere. Hama kiretse n'ivyo muri uwo mugambi Pepsi baradufashije kandi gutanga ubumenyi ku bamenyereza bacu. Abamenyereza bashika 2 bagiye guca ama licence hanze, licence C na D na C. Hakaba hari uwundi ategerezwa kuzogenda mu isi iza guca licence B. Ivyo rero tubigira kubera iki? Tubigira kubera ko Comité na Fédération Internationale yaradusavye, yatubwiye yuko udafise le coach bari qualifié badashobora guhagarikira ivyo aya ma equipe. Ni hamwe usanga ugiye hanze uteza kurondera umukoci wo mu munyamahanga, abajya nabo abari nk'umu mercenaire, urumva acakora ivyo ashatse, ntibiboneka neza ku gihugu. Ariko kandi umureo ko tubafise turashobora kugenda mu ma competition yose kandi ataco twinona. Ikigira gatatu, undi mugambi twabahaye ni umugambi wo kwakompanya les talents prometteurs. Hariho abana batoyi twashize hamwe bimenyereza hamwe, umwe haraze nk'umwaka urenga, tukaba coach babasubiza ku munsi kugira ngo bevuriwe hamwe. Ivyo ni ikintu ciza cane kuko usanga ari abana bamenyeranye. Iyo hageze rero nk'ama competition akomeye, abo nibo kenshi twikorako. Rero muri iyo projet Pepsi baca batwemerera kubaha bourse. Ni ukuvuga ari aka bourse babaha ka déplacement na rafraîchissement, babaha ku kwezi. Urumva rero cyo novuga yuko umugambi Pepsi tuziye ko nk'inyishu. Yego umwaka n'ukuri baradufashije ibintu kugira ngo twakoze mu myaka 10. Nivyo rero murumva ko umugambi Pepsi wakoze ibikorwa bikomeye cyane nubwo utararangira. Urabona ko mu minsi iri imbere hoho nibaza ko umugambi uzogera guhera hakozwe n'ibindi bikorwa byinshi cyane. No kubana yadushima Seno, no kubana dushima Ambassade de France, nibaza ko n'indi migambi zobandanye yongera ko, kandi twizera ko niyo ikiringo cy'uno mugambi Pepsi cyahera gishobora no kongerwa ko twaje kwa tubigana n'abatandukanye ati birashobora kuzokongerwa ikiringo uno mugambi Pepsi canke hakaza undi mugambi umeze nk'uwo. Nino ngaco tugakwiza ikiganiro cyacu ca Midweek cyo kuri uno munsi wa kane. Mugire aho muba mubaho.